Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira makuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza imisi yose kuri imbonesha kure y'umuhuza TV. Ndaguhaye ikaze aho woba uherereye hose muri uyu mwanya. Turi kuwa mbere ku itariki ya 28 Myandagaro 2023 aho tugiye kwibanda ku makuru aramutse avugwa cane ivyabaye mu minsi ibiri heze kuwa gatandatu no kuwa Mungu ndetse no kuwa gatanu. Hari ibindi vyabaye navyo tuza kugaruka ko mutamenye, tukaza kwibanda rero ku biriko bivugwa cane mu gisata ca politike cane cane mu mugambwe CNDD FDD. Ibintu vyoba bitoroshe mukaza gukurikira kandi n'izindi inkuru zigiye zitandukanye. Reka ntangure nkuramutsa kandi nguha kaze aho woba uherereye hose, waba udukurikiye uri mu Burundi, waba uri mu bice bitandukanye mu bihugu bibanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure harimo Aziya, Australia, Amerika ndetse n'Uburaya n'abari ku bihugu vya kure bitari kuri iyo migabane. Negusaba rero kugira ntuze gucikwa, ngusaba kugira ngufyonde kuri subscribe canke s'abone. Muri Imbonerakure Day nivyo tugiye kugaruka ko. Imbonerakure zasubiriye guhayagizwa ziranaronderwa. Mukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye ku wa gatandatu yarahayagije uruhara rw'imbonerakure mu gucungera imbibe z'igihugu ciwe. Varisito Ndayishimiye rero yanazisavye mbere kurwiza ibikorwa vyo kukizura mw'ijoro, akabona ko ahari Imana na shetani niho iba iri. Ahari mu birori vyo guhimbaza isabukuru y'irindwi y'umunsi wahariwe imbonerakure. Nibo rero vyabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba mu manuko bw'u Burundi. Mukuru w'igihugu c'u Burundi rero yari arindiriwe cane, co kimwe n'ijambo ryiwe yarashimagije ruhara rw'abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD FDD mu gucungera imbibe z'igihugu. Turaza rero kugaruka kwikenerwa ryabo. Ariko leta zunze ubumwe za Amerika n'ubumwe bwa Buraya, mukuru w'igihugu rero yagize ico abishikiriza ko. Gusa rero harimwo ivyitwa ko ari uruyeri mu vyoba vyarakoreshwe n'abategetsi bo muri CNDD FDD. Tukabuza no kusoreza rero kuraba niba ko kubutegetsi ari ubw'imyaka yose. Ivyo byose nivyo tugiye kugaruka ko. Turaza no kugira mu gisata c'uburimyi n'ubworozi, mwumve kandi ibintu bidasanzwe muri Musigati ndetse na komine imwe yo mu ntara y'Amakamba. Byose nivyo tugiye kugaruka ko. Naho bikubwiye ufyone kuri subscribe canke s'abone. Birori vyabereye ku mugwa mukuru w'intara y'Amakamba mu manuko bw'u Burundi. Mukuru w'igihugu yararindiriwe cane, imbonerakure zimutegereye ndetse hari n'abategetsi bagiye batandukanye. Hari nka president w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye, icegera ciwe Prosper Bazombanza, umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca, urongoye umugambwe CNDD FDD ubwo n'umunyabanga mukuru wayo ari we Reveriyano Ndikuriyo. Bandi bashitsi biteka bari muri ico gikorwa. Majambo rero umukuru w'igihugu yoba yarashikirije yumvikanye, ariko haravuga cane kandi anahayagiza imbonerakure. Yaragize ati igihugu kiracungerwa kuko turafise imbonerakure, uwutavyemera azoze kuvogera imbibe azokwibonera ko. Niko rero vyatangajwe na Neva imbere y'imbonerakure, abana bava mu miryango ifise abanywanyi ba CNDD FDD, abategetsi b'igihugu, abaserukira CNDD FDD hamwe n'abaserukiye ibihugu vya Afrika. Muri iyo mvugo nyene kandi yavuga ko mu rurimi rw'ikirundi, umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye arikeje kubona imbonerakure zikizura mw'ijoro, aca zihamagarira kurwiza uko zikizura. Imbonerakure zirashobora gucungera akantu kose gasohotse imbibe, nta numwe ashobora kuzica mu ryahomye. Nabasavye kubandanya muri maso kuko hari Imana na shetani niho abari. Imbonerakure idakizura mw'ijoro ntiba ikwiye kwitwa iryo zina. Imbonerakure y'ubwoba ntiba ikwiye kwitwa iryo zina, niko umukuru w'igihugu c'u Burundi yashimagije. Kuri leta zunze ubumwe za Amerika n'ubumwe bwa Buraya, kubw'umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye, leta zunze ubumwe za Amerika n'ubumwe bwa Buraya ngo baracafuje ishusho y'abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi kuko banse ko Burundi buvogerwa kandi bananka ko haba igandagurwa ry'abarundi. Yaragize ati oni ubumwe bwa Buraya n'ibihugu bimwe bimwe bacemera ivyumviro vy'abakoroni baracafuje ishusho y'imbonerakure muri 2016 kuko zanse ko abicanyi bagandagura abarundi, barananka ko Burundi buvogerwa. Nkuwo yahoze ari umugwanyi yashimangiye. Twibutsa ko honi yari yise imbonerakure inkorabara n'igikoresho ubutegetsi bwa CNDD FDD bukoresha mu gucinyiza abandi. Gusa rero hari urugeri
Kubwo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye imbonerakure Kenye ngo ntiyategerezwa kubaho mu gihugu gifise ubutunzi kama. Ati tubiri tuvurana ubupfu turahiriwe kuko narashoboye guhagarika ubusuma bw'amatungo kama yaje mu bindi bihugu hatararengerana. Ubu rero tugiye gutangura guhingura ayo matungo kama twebwe nyene ngo turashoboye kwibeshako. Niko Varisito Ndayishimiye yabwiye ishengero ry'abantu warongeye igihugu Kenya kwisaho ishiramwe rya leta rijejwe gutanga amazi n'umuyagankuba ridashobora no gutunganiriza abakiriya bo ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Ako n'akarorero. Umukuru w'igihugu rero yaranezerejwe nuko hari abana bato cane muri ivyo birori, abana bava mu miryango ifise umunywanyi wa CNDD-FDD babita ibiswi vy'inkona. Ndanezerewe cane no kubona ibiswi vy'inkona ngaha, bisigura ko muriko murategura abazobasubirira kuko muri 2060 abo nibo bazoragwa ubutegetsi, mwebwe muzoba mwamaze gusaza muri 2040. Niko yaryohereje uwo amajambo yiwe yashimagijwe n'abanywanyi buwahoze ari umuhari w'abaroberi. Umukuru w'igihugu Neva yarashimiye cyane imbonerakure zarushijeho gukora defile ya gisirikare neza nk'uko yari yabibategetse mu mwaka uheze. Rero umwaka w'indwi umugambwe CNDD-FDD uhimbaza umunsi wahariwe abanywanyi b'umuhari w'imbonerakure, nta wundi mugambwe wemerewe kubikora niyifise amamuko amwe n'uwo yahoze ari umuhari w'abagwanyi. Ibihugu vyinshi rero vyari vyarungitse ababiserukira mu birori vyo ku wa gatandatu canke birungika ubutumwa bwa gicuti canke bwo gukeza uyo umugambwe wa CNDD-FDD. Niko vyari vyifashe rero ku munsi wa gatandatu. Reka tubandanirize Musigati. Hari itegeko ryo kurandura amahegitari 50 y'ikigazi. Ni intwaro yafashe ingingo ko atage kaju na kimwe kizosubira guterwa myonga yo muri komine Musigati mu ntara ya Bubanza urengero bw'u Burundi. Ico giterwa gitegerezwa gusubirizwa ibindi biterwa mbumbarugo kubw'abarongoye intara afise iyo mirima y'ibikaju bavuga ko bababaye. Ujejwe intwaro mu ntara bo basigura ko bagomba kugwanya inzara ibangamiye imiryango ibubanza. Tegerezwa kurandurwa ibikaju vyose mu myonga yose Musigati haterwa ibigori, ibiharage n'ibindi biterwa mbumbarugo. Niko vyashikirijwe na buramatari wa Bubanza mu nama yagirishije muri iyo komine Musigati. Byose hamwe na magitari 50 y'ibikaju azorandurwa, kandi ingingo yagiye mu ngiro kitangazwa kubwo abanyagihugu. Baragize bati intwaro muri komine yaciye yitegeka imbonerakure gushira mu ngiro icavuzwe. Baratemye bararandura baraniba imirima myinshi y'ibikaju mu myonga ya Nyamugerera. Nikorera babibonye basigura. Nyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Bubanza nawe yaciye abisonga ati ntibatahura ko igikaju cimbuka rimwe rudende ku mwaka, ibindi biterwa birimbuka kabiri n'imiburiburi, mbere n'amafaranga ava muri ico giterwa akoresha mu guharika. Iyi ngingo rero ntinabanduka, niko Alexandre Ngoragoze yamenyesheje. Umufundi w'indimo muri iyo komine avuga ko iyo Misigati igiye kuzorimwa mu yandi mazone no mu yindi mitumba ikanye. Nagihugu rero bakavuga ko hari ingingo itiyumviriwe ko igikaju catanga amafaranga cane. Amahegitari 20 Misigati aratanga ibihumbi 350 mu mafaranga y'amarundi. Amafaranga rero ngarakwiye no kugira ngo ukora urudandazwa rutoye rutunga umuryango rukagira n'akamaro ku butunzi bwa komine. Niko rero abarimyi bariko babibona. Mu ntara ya Makamba hari amahegitari arenga 700 atarimwa kubera ubukene bw'amazi bituma haba n'uruhombo runini. Uwo mwonga utandukanye amakomine ya Makamba na Mabanda mu ntara ya Makamba mu narwo bw'u Burundi ubu nta na kimwe urimwo, bitumwa nuko ingomero zahora ziwuvomerera kuva ruguru zasambutse. Barimye rero bahora baharima barindiriye ko urwo rugomero rusanurwa masahera mu nzira. Abanyagihugu rero bakidoga kuko batagishobora kugira ico bakoreye mu mwonga kubera atamazi. Kuvasambutse ingomero ntitugishobora kuvomera imirima, nta na kimwe dushobora gukora, bikaba bivugwa n'abanyagihugu bidoga. Bahoze baharima bahisemwo kuja muri Tanzania kurondera akazi kubw'ababizi bagize ico bashikiriza bimenyesha makuru kugira ngo ingomero zisanurwe. Abajejwe intwaro basaba ko abanyagihugu baterera. Komine ya Makamba ngiriko iregeranya amafaranga 1000 ku rugo, turiteguye kuyatanga. Igikuru nuko uwo mwonga usubira kurimwa ingomero zisanurwe, bikaba vyemezwe n'abahoze baharima. Igisata kijejwe gutunganya isi, kuvomerera no gukingira amatongo
rusangi mu buyobozi bw'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Makamba kiremeza ko kubona aho hantu hatarimwa byahungabanije ubutunzi muri ako gace. Mugabo n'abategetsi barahumuriza bakamenyesha ko utwigoro turiko turakorwa kugira ngo izo ngomero zisanurwe. Mwonga numwe muri mwe minini y'intara ya Makamba ifise ukaba usanzwe uronka n'amazi kubera ingomero zitanu zubatswe muri Repubulika ya Kabiri. Iyo hari amazi abarimira muri uwo mwonga babandanya ibikorwa mu bice vyose vy'uburimyi. Izo nizo nkuru rero twari twabateguriye mu gisata c'uburimyi n'ubworozi na politike nk'uko mwabikurikiye. Amakuru yacu rero turaza kuyabandaniriza mu bindi biriko biravugwa cane mu gisata c'impunzi. Meba muri Zambia HCR ntigiha uburenganzira impunzi mu gufuba abazo, areze igihe HCR idafasha impunzi guhamba abazo nk'uko vyari bimenyerewe. Impunzi rero zikavuga ko zibayeho mu buzima bugoye cane, zisaba iryo shiramwe rigiye gukiraunde kwisubirako ku ngingo ryafashe. Uheruka gupfa n'umwe mu mpunzi z'abarundi yapfuye hakaba haheze iminsi. Umuryango wahamvye uwawo mu bihe bigoye kubera kubura uburyo. Ati ifurwa rya Innocent aturuka mu ntara ya Gitega ntawe ritababaje kiretse HCR. Iyo mpunzi bwa mbere yapfuye kubera urwangara rw'abaganga bo kwivuriro Meheba Clinic. Mu nyuma HCR nta na kimwe yakoze kugira ngo ashinguranwe iteka. Twaragiye hamwe turafashanya ariko kubera ata buryo bukwiye dufise, ingufu zacu ntizakwije ibisabwa kugira ngo abamaziko abereye. Niko rero bisigurwa n'impunzi. Kwivuriro rirabwa na HCR riri Meheba zone rimwe abantu benshi vyo kuvura ntibishemeye. Tino kuri ivyo bitaro vyofuma vyugara imiryango kuko naje bidufasha. Vyari vyitwa ko ari ivyabusa ariko vyakira abantu badashika 10 mu mezi atatu. Ntivyumvikana. Mu mpera z'indwi abaforoma ntibakora, turibaza nimba indwara nazo zifata akaruhuko. Niko izo mpunzi z'Imeheba nazo zitangaza. Ubwo ayo masoko nyene ibyo bitaro birakeneye imiti binini vyitwa paracetamol batanga no kubakomeretse canke ku bagwayi ba malaria canke ku bana bagwaye indwara zitandukanye. Twaramenye ko iyo miti yoba igurishwa. Impunzi rero zirashavuriye HCR zisaba iryo shiramwe rigiye gukirauni leta ya Zambia guhindura ivyumviro no gukingira neza impunzi mu buryo bwose. Mu kambi ya Meheba harurwamo impunzi zirenga 27,000 akaba harimo 3,000 zituruka mu gihugu c'u Burundi. Ndabakengurukiye cyane banywanyi bacu mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubategurira kandi tukanabishikiriza kuri Imbonesha kuri Hejuru TV. Sabe kugira ngo ntuze gucikwa nandi yose tuza kubashikiriza. Imana bahizagire mugire umunsi mwiza.